ahandi hano ko haraba imigwano n'iza Masisi urazi ko Rumangabo baheruka kuyirasa iyi Rumangabo iri muri territoire ya Masisi ndabona ahora itanga imyitozo ku gisirikare cya M23 naho barashe ni kuvuga ikiroberi cya M23 muri rusangi bamaze kugica umutwe Abanyarwanda muri rusangi kuko tuzi yuko M23 ari Abanyarwanda ari Kagame ari inkotanyi mbega muri rusangi urabona yuko bizoborohera muri Minembwe kuhava bamaze kuhava urabona yuko bazoharekura burundu urabumurusha ibaze abantu wagirije genocide ucugenda wubaka numva baramuryoheje mako karamuryosha bakamuha amahera ati ngo wubake genocide turazi byo babakoreye ngo wubake ikibutso mu Bufaransa waracu bisigura none yaro no kuvuga bajya abafaransa ubu genocide barayiranguye ibiyabo no kuvuga ubwabo abafaransa genocide y'u Rwanda bifata nka genocide yiwabo. Hello guys, mumeze neza Soneri Carline Alou comme d'habitude Miss Mafseri gwamenye musumeno maso yinyana. So guys, mbere na mbere tubanze tumwakira umusesanguzi wacu imbere ya byose imbere yuko tunavuga idonido y'ikiganiro nyezina cari kituzanye uyu munsi reka tubanze tumuramutse umusesanguzi wacu John Mabo welcome. Reka turamutse abantu bose dukurikirana ngamaze kugira subscribe amazire ko nawe umeze neza. Meze neza cyane abadukurikirana neza ko bameze neza kabisa muri sawa. So nibaza yuko atabintu byo gutinda imisi yose tuba turi update ku nkuru zacu nitwigira tuburaza mu korosi canke tubatevya abakunzi bacu ntitubanyoteza muri rusangi. Reka imbere ya byose tubanze dukubitire aho hakurya Minembwe muri Minembwe mbega musesanguzi wacu wotumenyera intambara hiyo muri Minembwe bimeze gute? Muri Minembwe ibintu ntivyifashe neza cyane muri Minembwe ibintu ntivyifashe neza cyane kubera ko muri Minembwe uyu mwaka tuvugana Minembwe deja tombe amakuru maze kuyazi Minembwe umwanya iri mu minwe ya FARDC hamwe na Wazalendo hamwe na FDLR bien sûr mbona kuvuga iyi Minembwe hari ahantu hakomeye cyane kuko cy'u Rwanda si Minembwe gusa hamaze kuba hari hamaze no gufatwa mu bice byinshi butandukanye ndavuga za Kitavi Irundu n'ahandi hatandukanye. So Minembwe rero ibintu bimeze gute uyu mwanda bashikirije ano makuru hari nandi makuru ndoze avuga ko na airport yo muri Minembwe yo bigizene niba yigaruriwe n'igisirikare cya Tshisekedi. Iyi Minembwe rero imigwano yatanguye kubera muri Minembwe mu misozi ya Minembwe aho twigwaneho n'abayifasha ndavuga M23 hamwe na RDF ari bakuriyo ibigwano ikomeye cyane ariko ntivyavuye bibahira kubera ko iki gisirikare cya Tshisekedi nkuko namwe ndabivuga ni gisirikare cyakoreye amaformation ahantu henshi hatandukanye. Abantu benshi barazi neza ko Tshisekedi yahinduye igisirikare cya Kongo bazi neza igisirikare cya Kabila ko cyari igisirikare cy'Abanyarwanda gusa neza cyane ko yaraje aragihindura arubaka igisirikare agishiramo amafaranga abarungika kugira amaformation hanze za Belgique Amerika n'andi atandukanye. So no kuvuga ko ibintu byamaze kugira guhindura inzira kuri nari rero ibintu twigwaneho na M23 na RDF barayibahuye aro ibintu biteye ubwoba cyane urazi kuraswa gushika naho uta impuzu kiruka kuraswa kugeza yaho ufata ukahungira mu rushengero ukaba pastor ku ngufu kuraswa kugeza naho umusivile ku ngufu ibintu byakomeye cyane ibintu kubera muri Kongo ndipfuriza umuntu wese kutobibamo ndipfuriza umuntu wese kutobibamo kubera ko muri Kongo hariko haraba ibintu biteye ubwoba gose cyane biteye ubwoba gose rero muri Minembwe uyu mwanya abantu badukurikirana babwira ko hafiswe n'igisirikare cya FARDC Wazalendo Lezibu hamwe na FDLB igisirikare cy'u Burundi. Muri Minembwe bazinse barakora umusako baraba ko atamu M23 cyangwa mu RDF musirikare w'u Rwanda biba yinyegeje mu mihana y'abantu harigwanisha byose ko barafata harabari ko barafata
harabahungeza Kitavi ego barabakurikirana, harabahungeza Irundu barabakurikirana, harabahungeza za Madegu. Madegu naho uyu muwafandi Colonel Rugabo umutwigwaneho nawe yari yahungiye bahafashe. Umva ahantu hose muri Minembwe bamaze kuhafata. Muri Rubaya naho nyine imigwano irimwo ariko no muri Rubaya n'umwanya bashaka kuhafata kubera ko umwanya n'umwanya imigwano irikiragirane yakomeje ahandi hano ko b'imigwano n'iza Masisi. Urazi ko Rumangabo baheruka kuyirasa. Rumangabo iri muri teritwari ya Masisi, ahora itanga imyitozo ku gisirikare cya M23 naho barashe. Ni kuvuga ikiroberi cya M23 muri rusangi bamaze kugica umutwe. Uvuga ko abakongomani bariko barisubiza igisirikare cyabo, abakongomani bariko barasubiza igihugu cyabo, kandi ni byo gushima kabisa. Bimeze muri Kongo. Mbega uri kuraraba tuhagume gatoye. Mbega uri kuraraba urabona yuko abanyarwanda muri rusangi, kuko tuzi yuko M23 ari abanyarwanda, ari Kagame ari inkotanyi. Mbega muri rusangi urabona yuko bizoborohera muri Minembwe kuhava. Bamaze kuhava. Urabona yuko bazoharekura burundu batazohagaruka. Bihinduye abanyagihugu rero nico kibazo gihari. Niko vyamabiri ahantu hose hafashwe. Ahantu hose hafashwe kugenda harabati impuzu bakiruka, harabafatwa hagira imfungwa, harabafatwa nyene baka. Biga abantu bagwana muri Minembwe n'abajene nyene b'abanyamurenge. Urumva abavyeyi babo baba bari hajya ababazi. Urumva kuvuga ko udafashwe arahunga, ufashwe nawe ubutungane bugakora, nyamba yagirizwa ibyaha by'intambara bikamwagira nuko bimeze. Kandi amatwi adusomera ni nuko FPR na Kagame babarimbuye burundu. Aha turaza kwataka cyane kubera ko hari abantu bakeneye kumenya ubundi amateka ya FPR ni iki. FPR yaramaze mu bundi FPR na Kagame barimbutse kuva bagifata u Rwanda. Kuva 1994 niho FPR Kagame barimbutse. Byagenze gute? Igihe bakoroye indege ya President Habyarimana. Habyarimana we urazi ko bayikoroye indege avuye muri Tanzania mu biganiro by'amahoro cyangwa mu biganiro byo kuvanga igisirikare n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngira barabizi badukurikirana. Rero ikintu cyahabaye Kagame nuko wewe atifuje gusangira ubutegetsi nabo yise abahutu. Urumva Kagame yari yahije kudiringana Habyarimana. Kagame nuko yaciye inyuma Habyarimana nayo ubundi diri yari yaheze. So rero murazi neza ko itariki 6 mu 1994 indege ya Habyarimana yashoboye kugira gukoroka. Mfashe tuzi gato yarashoboye gukoroka ikorotse bire bintu tuvuga ari gende nyuma n'umuhogo kuma. Indege ya Habyarimana yarashoboye gukorogwa ikorowe no kuvuga ikuntu byabandanije nuko ikintu aba inkotanyi zitamenye ari zitagiye kumenya nuko mu ndege buje habamo ikintu cyitwa black box. Black box naga disk dire ka recording ibintu byose bayikorera mu ndege. Ubundi bijya byose abaperezida babo ko baraganira. Biko bira recording mu black box. Indege zose kaza zifisa ka black box. Sivyo kirese ko ukuntu bagenda barasiprima. Ubu perezida we mu rugendo ibyo baganire byose mu ndege barabisiprima. Barifasa cyangwa formata niko rero gakogwa. Igihe rero perezida Habyarimana arashwe naka black box katowe n'abafaransa. Ako ndiko ndakubwira. Abafaransa baragatoye kuko abafaransa igihe indege igwa mu rwo kwa Habyarimana. Abafaransa nibo batangiye kugira kuhashika. Urumva ibi nari maze kubitanga mu kiganiro. Abafaransa nibo batangiye kuhashika. Abafaransa bamaze kuhashika ukuntu vyagenze FPR nayo yarashitse abasirikare bayo.
ariko FPR ya Kagame yahashitse cyangwa abasirikare ba Kagame bahashitse basanga indege yagize bambe black box yamaze kutwagwa n'abafaransa ico gihe niho abafaransa batanguye ko bafise Kagame ngako abafaransa nibo bazi ibanga ry'umuntu yakoroye indege ya Habyarimana sivyo Kagame amaze kubona ko abafaransa bayimutanze iyo box yavuze ati byanje birarangiye aca simbira ku radio arabatanga aca vuga nti genocide yakozwe n'abafaransa ijambo cyatangura kuvuga yego abafaransa bamaze kubibona ati umugabo aratugurishije ku isi yose abazungu nabo n'abantu baciye ubwenge bwose baramuretse neza cyane baca bahitamo kumuyoboka niyo mpamvu uriko urabona muri Rubaya abafaransa bariko baragwayo bavuga ngo bari bafasha Kagame no abafaransa baremeye baramuyoboka bavuga ati uyu muntu reka tumutware gake kugeza yaho azoza aragwa mu dutego twiwacu hama tumushengeze kuko abafaransa ntibaca bashoka bagaragaza ngo turafise ngo ivyemezo ngo byo bakorera indege ngo babitwara bukebuke nk'abantu nyine kandi abafaransa bafise ubushobozi bwo gutera u Rwanda bakamukuraho kuko ico gihe bari babishoboye mugabo rero abantu n'abademokrate bateze gukoresha demokrasi kugeza n'isaha abazungu barabitwaye mu bukebuke niyo mpamvu ubona Emmanuel Macron perezida w'Ubufaransa ari inshuti ya Kagame ukomeye cyane ni inshuti ya Kagame mugabe mujyagira ikimugenda byane nawe azorimbura Kagame n'inkotanyi zose muri rusange sibyo amaze gutangaza ko abafaransa bakoze genocide bahise kumuyoboka baramukorera amafaranga mbese baramuha bamuha abagenzi nibuka ko genocide yabaye hatwara yari Mitterrand yari mu Faransa yitwa Mitterrand burya Macron yaje kugira ngo ino deal ayiheze kabisa mu bimaze kugenda uko rero murazi ko Kagame ndaza kugaragaza kurezima abantu tutahuza Kagame rero Macron yaramwize aravuga ati bundi uyu mugabo akunda amafaranga akunda izahabu akunda no kunywa amaraso y'abantu acavuga ati reka tubone iki musanzwe baramwize baramumenya kugira bamute mu gatego kugira ngo n'u Rwanda kugira ngo Amerika cyangwa Ubufaransa kubera kubangamiye France ubangamiye Amerika ubangamiye n'Ubwongereza Amerika yarabonye ati umugabo w'Abafaransa yamaze kubagurisha reka tubone nawe kunyene zo mutware bukebuke tumute mu gatego bibaze kugenda uko Abafaransa baramukoreye bavuga ati umugabo arakunda amafaranga arakunda no kwica abantu arakunda n'inzahabu katubona iki muri Kongo tumuke muri Kongo kende kwica abantu amafaranga tuzoramuha buri kimwe cyose tuzoramuha baramukoresha mushira imbere PC nawe nyine bafisemo inyungu mugabo target ariwe target y'Abafaransa abanyamerika bongereza ari Kagame Roma agenda arica abantu imyaka 30 iraheza ariko arica abantu bo baguma bari codinga bandika raporo bandika Human Rights Watch iri haguma yandika Kagame babagize ntibatanguye kumufata n'inkotanyi ziwe ahantu rero Kagame yagiye kubyica byose ni mu minsi yaheze sinzi ko mwabonye bagiye kuruka ubwibutso bwa genocide mu Bufaransa undi nibwo bugogi Kagame yakoze nibwo buntu kabisa Kagame yakoze nibyo bintu Kagame yakoze ndimbira ati eske Kagame afise ubwenge cyane cyane bazo ko n'wanda mushe n'ubwenge to kubera ko urawumurusha ibaze abantu wagirije genocide ucugenda ubaka nimba baramuryoheje Macron karamuryosha bakamaya mahera ati ngo ubake genocide turazi byo babakoreye ngo ubake ikibutso mu Bufaransa urachi bisigura none yaro no kuvuga bajya Abafaransa ubu genocide barayiranuye ibiyabo no kuvuga ubwabo Abafaransa genocide y'u Rwanda bifata nka genocide yiwabo kuko bibutso mu gihugu cyabo nabo bazoza bayibuka kujya Kagame aja kwibuka abiwabo ni gute azosura kugaruka ababwire ngo barakoze genocide nico kundi yidandaje wenyene yidandaza n'inkotanyi ziwe n'umuryango wiwe neza cyane urumva nuko kimeze baza kubona dukurikirana ko arabitaho baramurushije ubwenge ubu rero haje baramukubise mu kamasho bavuga ati ni nk'imbe bifashwe mu kamasho we turagufise kabisa nuko rero kimeze rero bigiye kugenda gute ntimuzotangara canke batangara badukurikirana bumvise mu misi zabavuze nti
Kagame yaratwiciye abapilote bari kumwe na Habyarimana urubanza barugarukanye kuko byose barabifise kuko mu gihe ndege Habyarimana harimo abapilote b'Abafaransa kurabyumva yego Kagame yaratwiciye abapilote hama bace bagira nti bace bamubuha yego abanyamerika bo n'abongereza sinobigaruka ko baramaze kumurangiza urazi ko yagiye Washington arasinya Nakuma Chisekedi arasinya abantu yishe muri Kongo arabisinya ko yabibye arabisinya biro sinobigaruka ko yego Ubufaransa Ubwongereza Belgique yo urazi ko bari mu ngwano bavuga ngo Uburundi bahabwirwa n'isho na Belgique Belgique yo iri mu ngwano na n'u Rwanda kandi Belgique France Ubwongereza Amerika ni se wabo abo bose bakoze umuryango witwa NATO nuko kimeze niyo mpamvu nakubwira ati FPR inkotanyi baramaze kugira ni kuzirangiza na boss wabo Kagame nuko mu bisanzwe barabafise kabisa reka ndagushimire cyane Jerome reka dushimira abantu bose badukurikirana kabisa mu bana yimugira sabuni na subscribe turabakunda cyane thank you so much